ucorewe nawe naguhamagaye ngo tuganire nabuze aho ntera uzaho rero urabona uku kwezi ni ukwezi ko kwiyeza ndabizi kugira ngo ukwezi kweranda kuzokwishike twarabaye beza tugerageze kuri icyo nari niyumviriye kugusaba ikigongo cy'amakosa nakugiriye hari ibyo wakoze bihambaye abandi badakora reka gukora ikosa rikora yinyegeje ariko rero jewe niyemeje n'ukuri gusaba ikigongo inteye amadodani n'ibiri urumva jewe narakugiriye amakosa mato mato ariko ngeze ku makosa makuru makuru cyarumva ko no gusaba ikigongo kugira ukwezi kwerana kuzoshike warambabariye sha nanyamake wewe urazi ujya mugenzi wawe mugenda na Fatuma yego ndamuzi yashana mugenzi Fatuma kabisa naramwifuje ndagenda ndamuyagisha nukuri arangora gato ariko mu nyuma aremera arahindukira naramuhindukije urubahuka yumva kandi cyo ni icyaha gikomeye imbere y'Imana umugenzi wanje nyene uzi ko ari umugenzi urubahuka uramuresha arambwira ati jewe nawe turyamane arabyemera umva rero yarabyemeye cyangwa yarabyase yarabyemeye hama ndamwinginga nyene turabishika tutabona murabishikako oya mbabarira uko nyene ndasavye ikigongo ntawe bisabira ndasavye umufasoni wawe ndagusavye ikigongo kandi urazi ko ngukunda nakaciyemwo ndagukunda cyane karaciyemwo mbabarira ariko kandi umbabarire ndagwenda garuka ntawe udakora amakosa burya nta mungu buri sato ibidabitse yegome cyane kuba warakoze ayo makosa ni ibintu nyene novuga ati ndakubabariye nta kundi erega burya ikibi si ukugwa ikibi ni ukugwa herayo ubyutse ni byiza cyane inshingano wanje yegome ndakumva wowe urambiye ibyawe mugabo jewe rero ibyo nakoze bisumba ibyawe ntitangare ndacyakubona sinzi naho nobiheraho ibyo nakoze sinzi aho nobihera oya bihere kuri byose tusabanye ikigongo nanje wambabariye nanje birakunda ko mubabariye jewe ni kuri naramenje ku maconco naramenje wamenje gute nawe uragira amakosa none oya nanje ndi umwana w'umuntu umwana w'umuntu shetani yaranyibye gatoyi n'ukuri oya wowe ntiwogeza nk'iwanje wowe uritonda cyane nawe muta nukuri umbabarire imbere ya byose mbanje gusaba imbabazi kandi umbabarire wenda kubabariye muta jewe hamwe ugenda amasafari ugenda uja muri Kenya uja muri Uganda uja muri Tanzania urazi ko nari jenyene ata muntu turi kumwe irungu ryari ryose nkakwifuza nkakubura byarashitse byarashitse uranyifuza urambura oya nukuri mufasi ko umenga ufise amadidari nukuri narakwambiye impunzi byarashitse ihangane bivuga urumva akatavuzwe bikamenyekana ko turi mu kwezi ko kwihana urumva vuga wature kandi ijambo ry'Imana riratubwira ati usabye ikigongwe aragihana uri umwana w'umuntu byarashitse uranyifuza urambura nicyo ni cya kintu komeye kubivuga ko wanyifuza ukambura ni urukundo rwishi uryamana nanjye reka genda umugabo wawe nta ngorane naryamanye na wa mushoferi wawe
umushoferi wanje yego yarashikiye no kuri njya kandi barabivuze ko abagore bakunda kuryamana n'abashoferi ntacyo wowe ndakubabariye ari ibyo ntacyo rega no kubabarirana ni moya kwa moya kubabarirana naramenje birashika kandi akabi gatwebwe nka kera ya mutana umushoferi we ntacyo nzoca ndamwirukana nondere uwundi hanyuma na wa mwene wanyu w'umuhererezi sa kabiri narayivuye muri dushe agasanga mu cyumba burya bivanye n'ingene rero na jewe nari nakukujije nakubuze umbura gute none ni wari kunterefona agacanga ngaruka n'ingoga nakumene wacu tuvukana yamara babiri nawe waranyifuje cyane babiri ugaca ushiraho abandi kuri mushinga nawe wanje mbabarire ibyo byose ndazi uko ushobora kubitorera uwa kabiri arangora kukubabarira nk'iyo wacu tuvukana yama jewe ko narenze nkaja kuri Fatuma w'umugenzi wawe ko abo muvukana sinababo erega mpinda nzi imisotsi kandundura papa wawe twararyama so bukwe papa wawe yaramindukije ndahindutse so bukwe oya uramenje yamubarira sa oya aho rero aho ndari aho akira babarira babarira akira